yarafise witwa Brahim Diaz yarafise izina rya Rodrigo boshaka gukina none uvangu witwa Rodrigo yamaze kuvuga ati je uriya naho ngisha kuri nimero 7 uri kurangora je nifuza kugwana no vangu kibanza ca 11 kwizina gitwa Vinicius ngana nabonye banashaka yavya namwinjiza mu nyuma atkumukisha kuri nimero 1 arabana dupira tubiradagira ate yadutiyari yamanje kugaruka hagati bivuze gutere ku ruhande rwo mu buryo nigwa ariko ruravibra na rimwe bivuze wowe Xabi wiyishe defense yose muri rusangi wongera ushirako n'usatirizi ku ruhande rwo mu buryo eske uje kurondera insinzi imbere ya Girona iri muhira igomba nanye no buryo yo kwikura muri ya migwi 3 ya nyuma kugitaza kwisanga mu migwi ikoroka iyo nsinzi oza kuyironka kumugusanze muhira ni hatari no musi Robert witwa Yusone karavuga neza aravuga ngo equipe itwa Madrid nimba twabonye ku musi weje ingana equipe ya Girona hari amakosa witwa Xabi yose karakoresha nko kuyumvira zina rya Fran Garcia akaza atinza Donald we novuga ngo ni nawe bahari no musi uko Dani Carvajal ntabwo ahari Fede Valverde kumuzana novuga kuri nimero 2 si yo poste yiwe aravuga ati no musi yazanye novuga ngo witwa no Edem Militao na Anthony Rudiger baza muri defense centrale bavuye mu mvune n'abandi bakiye batandukanye ese ku musi wejo Robert tuvuge uko ino equipe itwa Madrid nimba yarayitakaje ku musi wejo vyoba vyabaye ku bakino uvuga ngo iyo yatanguje no vuga abakinyi batatawe ku ipote zabo nako batabage gutangwa tuvuge tuti ino equipe itwa Madrid yatakaje mugabe yatakaje ku wundi buryo hari ubundi buryo ubona ko nimba equipe itwa Madrid yanganira equipe ya Girona igitsindo kimwe kindi vyoba vyabaye mu kibuga ku musi wejo tukavuga tuti mbega Xabi Alonso na Real Madrid yo yabuze iki muri rusange kugira ngo dushobore twumva Real Madrid inganye igitsindo kimwe kindi ni equipe itwa Girona ubundi bona Clovis muri football avuga ibintu bigera kuri bibiri kumumenyereza ikintu cyambere kintu bita guposition abakinyi mu kibuga kujya kuntu bapanga abatsangura mu kibuga rukuno ku ruhande ka iyo bita positionnement mu kibuga harane ikintu twita rero animation buryo umumenyereza mwiza so umumenyereza hagarika abakinyi mu kibuga hagumenyereza mwiza niwo umumenyereza amenyereza abakinyi mu kibuga icyo kintu sinze kuri ko gitsahura neza muri animation yiruka no kuraba big aza kumenyereza gutse yiruka no kuraba Xabi Alonso ku musi nararavye ndakurikina match mbona umusore bita Fede Valverde muri animation ko barakina umupira wasanga yagiye ku ruhande bita Dagora gagaruka akati mu kibuga byace byiciki yego byari cyo cyakinje kuvuga ngo mbega iyo equipe ya Girona equipe baro ko tuzi kubita Ardagura tari propre cyangwa dakomeye tari forme byekende kwita icyo bita kubroka amabalo ninga za kubroka ziga baro zikurikira kuko ugusora be bita Jude Bellingham nakina Jude Bellingham so amukinyi ari mwiza ku kwaka imipira oya singize mu kwaka imipira ni wa mukinyi ari mwiza iyo afise barahubwa ari propre ku imipira byoroshye ku munsi wejo Xabi Alonso navuga ngo yateretse abakinyi mu kibuga ntiyabamenyereza nukuva yabwiye abakinyi ati wewe dufate nka Jude Bellingham canke wewe hagati mu ba Fede Valverde genda mu kire match ibindi bikurikira vuga ngo zamurahindura nabiriye kubera match ari gigorana akavuga ati ndabonye equipe itwa Girona imeze kuna kuriya kora muri zino nzirama ushe kuronkanuza kuri kuramenera uvuga ngo wewe ubwa uravuga ngo witwa Xabi Alonso yateretse abakinyi bavuga ngo genda mu kine neza cyane kuko ndakunda kuvuga ikintu kimwe ati umumenyereza mwiza muri tactique ube na mwiza kurusha iyo hageza mu urugamba rukomera ndamaze kurikina match nyinshi za Real Madrid kumva Xabi Alonso afise ikibazo kimwe mu kijanye n'iki mbega gusoma urukino bigenda gute ko gendera bikomakomeye bagiye ko bakina niyo umenyereza iyo agiye muri pressure umuguka murusha Xabi Alonso kwikura muri ya pressure nga duge ngo asuri angazuke bimugora biramugora gose kuko uzoraba l'empressement makora ni force aravuga ngo we aradagurere biranse rekana se bayo sensire mu kibuga kuko ni poste par poste uravyumva yego nashakura mbega aradagurere kama amamace nziza uri akaruwa byase ni gute n'induka tactique ivyo bikamunanira kuko naravye match ya Paris Saint-Germain batsinzwe 4-0 ndabatse yakwiswe na Atletico 5-2 ndaba match yatsinzwe na equipe Liverpool ni mumenyereza ubwiwe yinjiye muri pression direct biramunaniye match iramunaniye nuvuga ngo ni wa mumenyereza novuga ngo atazi gukorera kuri pressure neza cyane muri cyo gihe rero ubwize ko amenyereza twabonye bita umugabo Ancelotti muri Brazil no Carlo Ancelotti ndatanga Carlo kuri equipe ya Man City muri Ligue des Champions bikuramwo 2022 yego hamwe Rodrigo neza cyane no kuvuga ngo yirabonye ko Pepe Guardiola koze ko sije gusora bita Real de Mahrez no bita Kevin De Bruyne aravuga ngo rikanshiremo mwataka kuko bariko baransatira ko bambuje pressure kunyataka rikanshiremo mwataka je kubataka nawe ndakumva denje mu kibuga itega mitego bigira kuri bibiri equipe biratasha ariko ni Xabi Alonso ubwiwe arasho gukora remplacement akafuta mu defenseur akamukuramwo akakwita mu defenseur nyene ukibaza mbega club
iri avantage ko yatsinze cyangwa ikirondera igitsinda kuri match ya Girona hari amakosa akoze of course muri lineup ibakinyi batsangwe mu kibuga kuko ugiye kwiraba neza yinjira rya Rodrigo hari ikintu cyahinduye mu kibuga harabonye ko animation muri attaque habagiye kubonekana ngo atsina mu occasion nabonye Jude Bellingham na Rodrigo bidoga ngo bavye na penalty banababajije bana kuri Racing TV nabona ko hatangwe haraza witwa Rodrigo baravuga ati yari penalty aravuga ati yari penalty haraza izina rya Thibaut Courtois avuga ati ni penalty haraza izina rya Jude Bellingham ati ni penalty uvuga ngo abakesha kuri bane bose bino equipe Real Madrid bati yari penalty bose bavuga ati ni penalty of course muri football birumvikana kuvuga ngo yari penalty mu bisanzwe ni avantage buri mukinyi wese Real Madrid n'umunyene no kumubaza kugira ati yari penalty ndetse n'umufana ari penalty ariko baca nibaza ikintu kivuga giti Messi we Real Madrid cyangwa we Xabi Alonso nizihe nzira wowe ufise nk'umugwi wa Real Madrid zo gufasha kuronka igitsindo zirengezo za penalty gusa est-ce que tuzokwizera igitsindo ariko turonse penalty cyangwa tuzokwizera igitsindo ariko dufise kirane ba penalty bidushobora kuba ku bundi buryo bwo kurondera igitsindo tutize mbe nk'igihe tuzazoba dufise Mbappe iyo ngingo ivyo gutsinda bizoca bihagara mu Rwanda iyo ngingo uvuze ni nziza cyane kandi irumvikana bwana nshuti yanje yego ari kintu dukunze kubona muri football burya football si je individuel ni je collectif neza kandi amaklub akomeye ukunda gusanga ahagaze ku mukinyi mwe batsindira birabagora cyane iyo gize ikibazo bose baragira ibibazo kenshi baragira ibibazo burya navuze tegerezwa akaroro natanze ku navuze ngo imana equipe ya Liverpool yagize ku mwaka wezi nuko Mohamed Salah ategeza avunika kuko Mohamed Salah akoze saison iri exceptionnel kandi yose zamufashije kuba umukinyi yabaye umukinyi ari consistent none avunika akarore bwana ntanaguciriyemo FC Barcelona yirabibuze Rafinha bari gute yabaye gute yirabibuze Lamine Yamal yabaye gute ese Pedri yarahari niko urumva rero ibintu byo kurondera solution mu nzira imwe nasanze ari ibintu bishira umugwi mu kangaratete kenshi gashoboka burya hari ikibazo dukunda kuvuga basore yego tukaraba ikibazo turabye indwati kuri zitazumugwi ako tukibirengagiza cyo no kwita ngo mbega bo muri indani muri club ya Real Madrid bino bibazo nta ruhara bafisemo yego je bakizana umusore bita Mbappe naravuze ikintu kimwe abadukurikirana narakivuze kino kintu nibaza ko bona mpinyuze naravuze ngo wowe Perez tahura ko football yatari ya football ya kera kugize muri football ubu hagezeho kipe ya Man City idatinyagura umukinyi miliyoni amajana 2 irazitanga neza cyane kamuzana umukinyi equipe ya Liverpool agura umukinyi miliyoni amajana 2 ariko mu myaka iheze wasanga ari equipe ya Real Madrid ivuga ngo na Barcelona ndagenda kwa Paris Saint-Germain Daniel Ronaldinho ndamuzana muri Barcelona siko ndagenda kwa Man United David Beckham ndamuzana Madrid byoroshe tacho bitwaye kundi Madrid ariko ubu ndakubwiza ukuri hari umukinyi yogenda kwa Madrid bakamuha amafaranga agenda kwa Man U kubera amafaranga uwo Perez arimo tukora ko football ahindutse hari ibintu bavuga na Vinicius birumvikana kuvyerekeye na contrat n'ibi bizofasha kugira ngo abananye akinira Real Madrid siko uri Vini Junior ubaye Ligue des Champions gatsukawe uba wa kabiri kuri Ballon d'Or harimo bamwe bavuga ati yari Ballon d'Or bamwivye yari kuko wanashaka yaciyaza atwara n'agashimwe ka FIFA the best ati ya Vinicius Junior of course abantu babivuga uko ariko jewe ikintu nshaka kungiramo kuko nabonye Ballon d'Or imaze kuba ari ikintu kiri politique usumbana bwa ngo footballistique ni business cyane so nabwo ngo rero kuri Mbappe we ubwiye bamuzana muri equipe ya Real Madrid bamubwiye ngo inje kugira le chef de l'équipe siko kandi asanzwe ubundi le chef rikafasha equipe ya Real Madrid kwitwara neza ari we Vini Junior siko hageze ko Vinicius yongeza amasezerano ayegira president none nyakubahwa president twavuganye yuko nongereza amasezerano zongera mu bakinyi bambira bahemba amafaranga menshi muri Madrid Perez ati teriyo sema je mfise umukinyi mbwa menshi hano nka Mbappe ntandi mafaranga no guno na yandi shira ko ari handi no kongera ko siko deja Piskorske mu mukinyi mu mutwe biramuhinduye ni gute president tuvugana ikintu akamindurirako no kuvuga yanyihindutse ico kintu cyaje gikwegiki ubu tuvugana Vini Junior ubu ntarongeza amasezerano oya aracyagagaza muri equipe ya Real Madrid siko Vini Junior bamuramplasa kamukura mu kibuga kagumuka kubera kijema amasora je iminsi yose naho yatanguzwa hanze mbere ku gatebe siko Vini Junior agiye gusabana ngo ati ikigongwe aravuze ngo ndasabye imbabazi umufana ndasabye imbabazi abakinyi ndasabye imbabazi anako ati na president ariko yibagira gusaba imbabazi umunyereza yamusohoye urumva ico kintu ndakumva ibi bintu byose rero niko ndavuga rero ugiye kurabuka bizizuka bicira mu gatsi muri groupe imwe ukavyegeranya ukacuranera zitsa ziko zira mu kibuga hari ikintu bishira kuvuga ngo mbega uku gutumvikana kwaje kukazunguruka kukagaruka no kumumenyereza bita Xabi Alonso nibiri ko rafana ku burongozi bwa Real Madrid butse ko ratahura mbega kuza ku managing no mazina
bakaza kwitwara nayo mu kibuga niko turabigira nk'uruhara kuko no kubwiza ukuri Real Madrid uravye ingene iriko irakina yego harimo no kuritanga ko abakinyi bagiye batandukanye mu kibuga reka Robert nejo raba hano ikiganiro warashaka novuga ngo inyuma y'ikiganiro novuga ngo inyuma y'urukino witwa Xabi Alonso aravuga ati jewe abakinyi b'ikipe itwara Madrid nta makosa ndabataka ahubwo amakosa nayanje atabakinyi bigejeje kuri rita kandi binagaragara ku munsi weje none imipira karategwa na uvuga ngo nivyo aradagira kiri ateye bishuti ariko haje kwita gukomeye cyane kwa Vinicius aratera imipira mugaza kwa itera novuga ngo inyuma abakinyi vuba batandukanye baritanga bikomeye cyane byagaragara ko ku munsi weje byagaragara ko bakorekana novuga ngo bari bifuza nziko vyanavuze ko ndibuka dukora ikiganiro vuga ngo umunsi wa gatanu ngaha byavuze ko habaye inama yabamwe bakinyi ba equipe Real Madrid n'uwitwa Xabi Alonso bavuga ati turemeye neza kugwanira Xabi Alonso gushika ku munota wanyu icyo buriya twemeye neza abakinyi ba equipe Real Madrid bitanze bikomeye cyane mugabo ikinjo vuga ngo finiso cyane cyabigoye ko nka Vinicius we yagerageje kuba ateye pingwa sakarite navuga ngo ni nyuma cyane ku munsi we icyo kirashobora kuba nacyo kiri mu bintu ngo ati cyo za kuboostinga equipe Real Madrid kitwara neza ariko ndakunda kuvuga abarundi nicyo tuma je murundi ndamukunda murundi umunyabwenge murundi arashaka kubwira ikintu atari serious kw'ico kintu akubwira ngo burya turi kumwe mutari kumwe yakubeshe hari kuko nizira ko mazungu ibyo bintu bitabaho ariko nabambiye ikintu kimwe mbega we Perez washoboye kumanaginga abakinyi nka Kaka yego kamanaginga Kaka gahurira mu kibuga na Ronaldo fenomeno agahurira mu kibuga no bita Cannavaro agahurira mu kibuga no bita Raúl González agahurira mu kibuga na Zinedine Zidane urumva iyumvira ko Madrid igeze gutunga mu kibuga Ballon d'Or zineze kinira mu kibuga cyarimo urumva ico kintu ariko nubwo ngo kubera ko muri management y'uburyo bakinyi bafatwa akubwira ngo uri Zidane hari byo wubatse mu umupira w'amaguru iryo zina ryubahigwe siko ariko muri Madrid hari abakinyi bafite amazina akomeye kandi bagira ibyo bakira equipe ya Madrid ariko habuze cyakiye cyo kumubwira ngo uri Vinicius Junior ivyo yadukoreye byubahigwe nk'umukinyi siko kuko Monami ibintu bitakana neza ibonera mu kibuga niko bimeze ubibonera ibyo mu majambo ntiba bikenewe hakenewe ibikogwa ntagire umuntu azo guhenda ngo aza kubwira ngo Monami ngo ndakwemera atabishyira mu bikogwa ngaho ariko arakubesha abarundi turazinanye ushaka uri nk'umuboss ahantu ntandagukunda nka kwankira umwana icyo kintu kibaho urumva kintu inshuti yanje rero muri Madrid ugiye kuraba bino bintu byo kuba ati hari abakinyi beza twatunze hano turiko turaha agaciro babwiriza kuba bahabwa bazi n'ubundi hari ikintu dukunda gukoresha ijambo ngo mercenaire ngo mercenaire ngo amaha agaciro kunsunja giye umusango burya Mbappe ni nko mercenaire ni mushashaje muri AG Madrid wasanze Mbappe nuze Vini imyaka myinshi akoze bidasanzwe ugiye umubwira ngo we Vini jya mu kirenge cya Mbappe ariko byabwiriza kuba mwegera kumubwira ati we Vini sijunde uri umukinyi w'igitangazo urakomeye hano uri Vini ubahiga ivyo wakoze ubandanye gukora ivyo urakora ariko umubwiye ngo we Vini jya mu kirenge cya Kylian Mbappe hari ikibazo teje muri equipe urabona bwana Robert ntanaguciramo ku kintu kijanye na Vini na Mbappe yego hari kintu wahere nk'uca kukavuga ngo Murundi ngo niyo muntu ngo ashaka kukubwira ngo ndagukunda kandi akwanga bana akaguhisha neza cyane bugico kintu rero abazungu nabo baragikora gusa nuko bagikora n'ubwenge neza cyane twakibonye kenshi neza none nama natanze akarorero kuri Cristiano Ronaldo na Gareth Bale ukabona mu binyamakuru bakubwira ngo dufise umubano mwiza Cristiano tubanye akarorero keza cyane ariko mu kibuga wa mubano ntuwubone una munsi Mbappe na Vini je ngomera kubwira ikintu kimwe kandi nama nagisubiyemo muno mu Real Madrid ibituma Real Madrid kiramera neza cyane hari tudeshe twinshi cyane turimwo dupoperanije abakinyi kudahuza n'umumenyereza abakinyi kudahuza ubwabo uri kuranyuma ndetse n'uburongozi bwa Real Madrid ndavuga ba Florentino Perez kudaha agaciro bamwe mu bakinyi bari bagakwiriye neza cyane afise ikibazo kivuga kiti kuko numva ko murabigaruka ko cyane kandi bikomeye cyane n'ikibazo gikomeye cyane muri equipe ya Real Madrid mu gitoba gikemutse kuyabara nk'umusaruro uvuga ngo ukomeye vyogorana cyane yego muravuze ikintu bavuga ngo vyaragaragaye ko bavuze yuko ino equipe itwara Madrid nabo bakiye ba equipe ya Madrid ariko birekara ko mengo hari uguhuza mugabo bakabivugira mu majambo gusumba mu bikogwa neza cyane uno munsi muri equipe ya Madrid nimba tubona batsinda equipe itwa Liverpool
igitsindo kimwe kubusa Ego. ivyo bagiye Anfield baraje banganye nino equipe yitwa Real Mallorca neza cyane ubusa ku bundi baciye bagaruka muri championnat yene ya LALIGA banganje bibiri ku bindi nino equipe yitwa Elche de Partout baciye baza muri ya higanwa vuga rya Champions League batsinze 4 kuri 3 yabwo equipe vyumve 4 kuri 3 yagombi nabice uno munsi baciye bagaruka muri champion baciye bagira iki baciye basuka kunganya na equipe yitwa nde izi kwiza ja Girona na Girona iri mu kibanza kiri kure cyane ego ubwo muri equipe ya Madrid tuvuge neza yuko amajambo bari baravuze ariko kuva ko rahuza yaba Kylian Mbappé yaba Vinicius Junior yaba na wa mubana twumvise ko izina rya Fede Valverde izina rya Brahim Diaz izina rya Ferran Mendy Vinicius Junior ari amazina atishimiye umereza yitwa nde Xabi Alonso mugiye amazina ya ba Kylian Mbappé bardagire n'abandi bagenzi biwe nabatibo kurutwa bashimye umunezero bavuga ngo ni vyiza ubwo bino uno musaruro wa Real Madrid uzi kurigenza neza ubwo ntibari amaze ko yamwo party zibiri ego muri Real Madrid kudahuza canke bamwe bavuga ati no munsi muri Real Madrid turakene ko Xabi Alonso abandi nabo bakavuga bati Xabi Alonso turifuza ko aguma muri equipe ya Madrid ko tugumbane turongo umwanya Robert muri Real Madrid ico kibazo ubwo cyo bakiyari canke tuvuge tuti kibazo cyo kiyari cyo vuga ngo hari kudahuza kwa Xabi Alonso kwamwe bakinyi we ko atanga umusaruro utameze neza cyo bakiyari cyane tuvuge tuti ni equipe mbi ni equipe itari meze neza canke no kutamenya kumereza no vuga ngo Xabi Alonso ingene akinisha abakinyi muri equipe yitwa nde Real Madrid ubundi ni parti zitatu ni impande zika kuri zitatu nubwo zigize bino bibazo biri muri equipe ya Madrid ikibazo ca mbere Xabi Alonso kwigira muri legend nkubaye umukinyi mwiza mu mupira maguru ukibagira ko mumenyereza utaramumenyereza ugitangaza ni cyambere parti ya kabiri amakosa yiwe y'umumenyereza ubwiti ciwe parti ya gatatu cyangwa ni gwa gatatu uburongozi bwa equipe ya Real Madrid ikimereje ko nico nubwo ati no hera ko twagarutse ko turakizunguruka amakosa yakozwe n'uburongozi mu kutaha agaciro mu bakinyi nkuko inshuti yanje bivuze hariya yavuze ati haraborore twotanga bubiri kamwe uzo wita Gareth Bale na Cristiano Ronaldo turi tumeze tumarine neza ikibuga itangaza makuru twagira mu kibuga ikibazo sivyo ndakumva parti ya kabiri kucyereke cyo no kwita tactique z'umumenyereza nakigarutse ko tugitangwa navuga ngo Tauro Xabi Alonso ko rimwe na rimwe yo imprise cyangwa uzanye icyo bita tactique mu bakinyi zibika ko babimenya iga ubundi bugo bwo kubyaza umusaruro impano z'abakinyi ndakumva siko kuko uzofata risiko kuvuga ngo Rodrigo of course ninjira mu mikenyero yanjye ndamuzomwicarika ubuzereza bazokwataka bavuga ati ni gute ceka Rodrigo bararizirita kuri mico kintu rega Xabi Alonso nako witwa Florentino Perez nimba yamubwiye ati wewe Xabi Alonso ndaguha responsibility muri Madrid uzokinisha umukinyi uva wifuza uzoshaka adakina ntazokina yabimuhaye kugira ngo amuha umusaruro gutanga umusaruro none umva vyoza kuba acahindura ibindi byumvira neza cyane remwe ico gihe rero kuri Xabi Alonso nimba ubwo afashije no kwatinda responsibility ndafite responsibility muri equipe nije nkakiza ariko kibagira ko nawe ushobora gupfa bwa mbere gusumba abo bakinyi ofise ni kikosa bidasanzwe kumva kujo cyambere cyo kwigira muri legend nk'umukinyi umumenyereza azana imwe yamenyereza muri imwe yakina muri equipe itwa Liverpool agatwara Champions League akaza muri Madrid kaja kwa Bayern heshi uko byuca kino ibi bintu ko kuri Xabi Alonso byabaye kuri umugenzi we hariya Xavi neza muri Barcelona araje yigize muri genda afashe bapike kuri bench baje byaruba kuri bench navuga ngo nije ntagitike ko hano akubira mugaruka siko ushakora igitangaza cyo mukinyo of course warakinye umupira waragutiye kabisa bwo guhejura ariko no mumenyereza nako byabwiza kugenda ndakunda nako Mecheza mjini narakunda umumenyereza wa Liverpool ubita Jurgen Klopp. Yakubwira ngo umuvyeyi kurusha kuba umumenyereza cyane. Nico kiba kinakenewe reka. Kandi bavuga muri football ngo kuba ka vestiaire. Niyo ntambwe ya mbere kuronka resultat nziza muri career ya football. Ni naco kibuze mu mugore rero. Urumva? Ubu tuvugana muri Madrid habuze kino kwita kuba umuvyeyi kwa Xabi Alonso. Uyu mugabo bita Carlo Ancelotti yarabaye Madrid agwana ibibazo by'imvune byakingiye atandukanye. Yavuze neza inshuti yanjye hari. Aravuga ngo nimo maklebe yabayemwo ivunikisha abakinyi batangwa mu kibuga. Ariko akagwana navyo akagira ivyo bihe bibi. Ariko Xabi Alonso abatunze bose ubu barahari. Karawanci yavuga ngo uni wamo mukinyi mu cyayi babiri ndaguha champion ya LALIGA. Yarayiguha. Hani byakuko nyene. Ya muri ico gihe ugiye kuraba kuri Xabi Alonso ubwiwe. Natari ko football yubakira ku cyo bita vestiaire. Ubatse vestiaire bakinyi bakakumviyumvamwo. Mona mbi ni nk'umusirikare. Erego umusirikare wakoze umusirikare ashaka kujya kwanira igihugu kura kundi igihugu. Ariko we chef w'umutwaye nabi.
arahonera ku rugamba. Ryari natanze akarorero ndavuga ati burya mu ishuri no bakunda kutubwira ati manza wumve ko mwigisha guhiyo kuri umwishimiye Neza cyane. kuko ni wamwishimiye ukumva mukunze ni kuri uzoyitora ubundi umwana umwigisha ni kuri wizokunanira Arukuno Xabi Nyukica kantu cyo cyane cyubandanya. Yego. Ujya nciga ku ishuri arukuno matematike yacanga igaserukirino. Ujya umwaka watangura warimo matematike namaze kumwishiramo nabi. Ariko siko nta ndabizi. oya Ariko kubera ko namaze gushiramo ko matematike nashoboye. N'umwarimu ndanabonye ngo ati uyu wapi atije byo ntigikunda. Matematike nace ndavugusa. Acinjira gusa. umwigisha umaze kumwishamo nabi ni kuri bibera kugora kuyiga neza ndavuga kwiga wisanzuye ubwo ati niyakuruye wa mwigisha mwisanzwe ni kuri kigujamo nabi rero nako ndavuga ikintu kivuga giti Xabi haheruka kuvugwa ngo barakoze inama n'abakinyi bo mu Real Madrid Byaravuze ku munsi wa gatatu twabigarutse ko bose ngo bagiye ngo bemeranya ikintu kimwe kivuga giti dutegereza kugwanira umugwi tukawuha resultat nziza Zaba kemeza nyene ku binyamakuru ati twarayaze ibintu byose bimeze neza abakinyi bakaza ati twarayaze ibintu byose bimeze neza na Vinicius yavuze ati jewe ngo Vinicius Junior azi ivyo niyumvira kandi Vinicius Junior nanje nzi ivyo yiyumviye none ivyo bintu bayaze bikamera neza warabibonye kuri Girona wabibonye ivyo bayaze bagatora solution kumva ngo nukugwanira umugwi warabibonye imbere ya Girona ivyo nyene nagaruka ko nkavuga ati burya twarabonye Cristiano Ronaldo na Gareth Bale tukabona bako batanga ibintu bibi mu kibuga tukabona hari ukuntu bateko barahuza ariko baje mu binyamakuru bakavuga ngo tumeze neza ariko mu kibuga bwa bwiza bw'abantu bubone nivyo bikorera kuri Xabi Alonso ariko kuvuga ati twagize inama n'abakinyi twemeranye ikintu kimwe ati tugiye kugwanira no gukora cyane kugira ngo duhereze tanzizo mu Real Madrid uko kugwana je warigize unakubona nta kwagaragaye kuko buri mukinyi wese wabona mwengo arorohewe no gukina ivyo yiyumvamwo arumva ko ari ibintu biri simple gukina ivyo abona ivyo atahura kubera yuko nta bintu byo kwitanga cyane wabona mu Real Madrid kubera yuko bikagaragaza nyene harakantu kakihari mu bakinyi ndetse no mumenyereza ari kutumvikana ku gihari yatanga ujardagire ku ruhande Rodrigo ari hanze uri kuranyumva ba Franco Masatuno bari hanze bagarutse nivyo byari biguko ashobora gutanguzwa muri urugero rukino SK ukagaruka kiyumvira ati icatumye yatanguza Antonio Rudiga na Demitaho bavuye mu mvuno ubwo nyene bagarutse caba igiki mu gihe gifise abakinyi ba Urecho ameni ngaho akemera kuriskardagire kamushira ku ruhande ari umumiriye mwiza twabonye ibitsindo byinshi biko biraboneka kuri Kylian Mbappé ku ipasi nziza cyane zivuye kwa Ardagire kuranyumva ariko amushira hagati ku ruhande mbese za pass twabona nziza ziko zitangwa n'uno mwana Ardagire aza kuzitanga bigenze gute mu gihe amusize ku ruhande wanashana nako kirimo ma aste 10 amaze gutanga muri equipe de Madrid ko duhare ma aste 10 amaze guha 9 Kylian Mbappé neza iduwe dasanzwe muri equipe irakomesha ibitsindo Mbappé amaze gutsinda vyinshi uri kurumva bitavuye muri penalty ni assise zivuye kwa Ardagire n'umuntu yanabivuze neza canke tunabivuye ko niko vya binameze witwa Ardagire niwe mukino uvuga ngo babanje gusubiriza nuvuje mu gice cya kabiri yega bategereje kumusubiza kubera yuko ivyo yekarakira ntivyari bishemeye kubera ko yakinishijwe no kuri poste atari guhiwe ariko abantu tavuga ngo gute wowe ushobora kuba wiyumvira ko ugumiza muri equipe itwa Madrid witwa Urecho ameni karakina Edouard Cave karakina Fede Valverde karakina Jude Bellingham karakina ukacusora wa mukinyi yitwa nde Ardagire nuvuga ngo Ardagire ni wa mukinyi azi ni muri buri basi ukuntu mwataka bahagaze nimba ari twakina Mbappé bamaze kumenyana nko twabivuze ati ni nka Dio nziza ashaka ko yumvira akavuga ati ndaha Vinicius Junior ndashaka guhana ukacumbwira Robert na Houston urarekuye bano bakintu uvuga urekuye Ardagire uzanya abakinyi baba Kasere babiri atasuvye umve neza double Kasere wijemo kama vinga